Reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe bivanye na muherereye ku mpande zine z'isi. Cuti bakunzi ibiganiro vya Radio Televiziyo de la Jeunesse Africaine na cyane abakunzi b'ikiganiro amagara meza. Mu kiganiro amagara meza cy'uno munsi twashimye kubabwira ku kamaro k'indimu ku magara y'umuntu. Indimu irafasha gukingira umubiri indwara zitandukanye, ikongereza ubudahangarwa. Uretse ko indimu ifasha mu gukingira indwara zitandukanye, indimu isanzwe irimo vitamine A na vitamine C nyinshi cyane mu mubiri. Indimu ifasha umubiri kugwanya indwara zitandukanye, igafasha kugabanya ibicurane na gripe. Indimu kandi irihutisha gukira iyo ugwaye. Indimu irasukura umubiri, igasukura igitigu n'amafyigo. Indimu ifasha igitigu gukora neza, igafasha amafyigo gusohora imyanda yo mu mubiri. Indimu, iyo ufashe indimu ukanywa amazi ashushe yayo, no kuvuga amazi arimo indimu mu gatondo, bifasha gusukura amaraso, gukangura umubiri wose. Indimu irafasha gusya ibifungurwa. Indimu kandi iratuma umubiri usohora neza amavuta, isya ibifungurwa. Igabanya kubyimba mu nda n'uburemere inyuma yo gufungura. Indimu kandi irafasha mu kuribwa mu nda buhoro buhoro. Iyo umuntu aribwa mu nda akihereza indimu iramufasha cyane. Ariko rero menya neza, iyo ufise ingorane ya estomach, kuvuga umushishito cyangwa ukagira ibikomere mu mushishito, ntukwiye kunywa amazi y'indimu utafunguye. Mu bisanzwe indimu si ikinyobwa gusa, ni umuti. Ihereze rero indimu kugira ngo wivure indwara zitandukanye. Fata indimu, ufate amazi, hama ukanyiremo indimu, uze urabyihereza. Nta nkeka ko niwavyihereza uzosanga wakiza indwara zitandukanye, harimo ibicurane, gripe be n'izindi. Gusa ikintu tugusaba, gira like, hamugire partage kugira ngo abantu benshi bibashikire, abafise ingwara zitandukanye bamenye ingene bivura. Turabakunda cyane.